ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Imana ishimwe cyane. Turabiyegereje mwese, abasangwa n'abashitsi mwese, turabakiriye muri kino gitondo mu ishengero rya Life Center, kandi arabava kure, arabahora kure, araba hafi, araba bamaze iminsi tutabonana kubwe impamvu nyene nkizi, kumbure zo kwibaruka canke n'ibindi byatumye utahaba. Mwese turabahaye ikaze, turabiyegereje muri kino gitondo ciza cyo gusangira uyu mwanya mwiza wo guhimbaza Imana no kuvuga ubukuru bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ikindi naco nuko turanabakiriye namwe mukurikirana kuri internet. Turabahaye ikaze muri Life Center aho muri, kandi nizere ko uhoraho ari kumwe namwe mwese aho musanzwe muri. Turashimira Imana igitondo ciza muri no kwezi kwa gatatu dutanguye. Uko kwezi kukubera ukwezi kwiza, kandi Imana ikugirire neza. Iyi ni indwi yacu ya mbere, ni dimanche yacu ya mbere mu kwezi kwa gatatu. Imana ibahezagire mwese muri uko kwezi, bagirire neza. Haleluya. No musi nshaka kuvuga ku ijambo rivuga ijambo, umutwe w'amajambo nibyashika nkarihindura ntaca, ariko numva no musi nshaka kuvuga ngo ifarine mw'isahani yawe. Haleluya. Bwira umwicaye muti ifarine mw'isahani yawe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. No musi murafungura cyane kandi haleluya. Bwana asifiwe sana. Wambwiye mugenzi wawe uti ifarine mw'isahani yawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uraza gutahura igituma mvuze uyu mutwe w'amajambo. Nshaka gusoma muri kino gitabo c'abami ba kabiri, igitabo c'abami ba kabiri igice ca 4 guhera ku murongo wa 38 kugeza ku murongo wa gushika ku murongo wa 40. Deux Rois chapitre 4 verset Deux Rois chapitre 4 kuva ku murongo wa 38 kugeza ku murongo wa 40, ku murongo wa 40. Hanyuma Elisa asubira i Gilugali. Ico gihe yari harateye inzara mu gihugu, maze abiga ivyo kuvugishwa bicaye imbere yiwe, abarira umuntu wiwe ati, tereka ya nkono nini ku ziko utekere imboga ababiga ivyo kuvugishwa. Umwe muri bo arasohoka aja ku gahinga gusoroma imboga, ahasanga umutanga, yamura ko ibitangatanga, atega impuzu yiwe, araza abikekagurira muri ya nkono batetsemo imboga, kuko batari bazi ivyo ari vyo. Bahishije barurira abo bantu ngo barye. Bagitamira izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo ubumara bw'urupfu, ntibashobora kuzirya. Haleluya. Inkuru yo muri kino gitabo c'abami ba kabiri itubwira ku muvugishwa w'Imana Elisa. Yari umuvugishwa mu gihe ciwe. Muribuka yuko Elisa yaje inyuma ya Eliya, aza afata ikibanza ciwe. Ico twumva uyu murongo twasomye uvuga ngo Elisa agaruka i Gilugali. Iki kibanza c'i Gilugali cari kibanza cari kizwe, ariko cari kibanza gitegurwamwo abavugishwa n'Imana. Abavugishwa n'Imana muri gihe cabo niho bategurirwa. Ryari rimeze nk'ishuri, ni nkuko no yigereranya uno munsi n'ishuri canke universite ikomeye y'abavugishwa yariho muri iki gihe ca Eliya, ca Elisa. Iki gihe cabo muri iri shuri barategura abavugishwa n'Imana kugira ngo
babategure bifatiye kwihamagarwa ryabo ku buzima bwabo, kuko mu gihe c'isezerano rya kera abavugishwa igihe cose nibo bantu bitandukanye nuko kumbure bishobora kuba bimeze inyuma y'urupfu rwa Kristo, ariko muri iki gihe ca kera abavugishwa nibo baramesaje canke batanga icimviro c'Imana canke batanga iyerekwa canke orientation ku bijanye n'ico Imana igomba mu bwoko bwayo. Ni ukuvuga ngo bakora igikorwa co kuveya no gukomunika ishengero canke abizera b'ico gihe icimviro c'Imana n'ubugombe bw'Imana. Bari abantu rero badasanzwe, kuko Imana yavugira mu buzima bwabo, bagafasha ubwoko bw'Imana kuja imbere no gukomera kandi no kugaruka ku nzira igihe byaba bikenewe ko bagaruka ku nzira. Muri ico gihe nta Bibiliya abantu bose bari bifitiye. Bibiliya nticari igitabo nk'uko ari igitabo cashizwemwo ama kigashigwa ko amashapitre. Ni ukuvuga ngo Imana yakomunika nabo, nivyo byahavuye bitwandikirwa bigacika igitabo, ariko ico gihe cabo nta gitabo cari kihari. Aba bantu rero uburyo Imana yakoresha ubuzima bwabo, bazana icimviro c'Imana mu bwoko bw'Imana. Elisa ni nkuko twovuga yuko yariwe muvugishwa mukuru, canke ni nkuko novuga nti Elisa mu gihe ciwe yarahagarariye iri shuri, nkuko twovuga ati yari directeur, sivyo sizi ko novuga ngo directeur académique canke urabona w'iri shuri ry'ubuvugishwa. Ariko kandi mu gihe cabo hari ibihe bigoye, hari ibihe vy'ubugaragu, hari igihe atamvura yari kiragwa, hari igihe hari inzara nyinshi, hari igihe hari ibyago biriko biraba. Ico ngomba ko utahura kuri iki kintu canke muri iki cimviro uno munsi meditation nshaka ko dukora ihagaze ahanini muri iyi chapitre, nuko umuvugishwa igihe cose yagomba gutegurwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa uburemere bwa responsabilité yiwe, kandi ashobore gusobanukirwa ico agiye gukora ico arico, kuko bimuhagaze ko canke bibavuye ko ubwoko bw'Imana bwarashobora kuzimira canke ubwoko bw'Imana bugafata inzira nziza. No kuvuga ngo bagomba kuba ari abantu mu buzima bwabo batari abantu bifitiye ivyabo canke bizanira ivyabo, ariko kandi bagomba kuba ari abantu bafise ivy'ubumana kugira ngo batange icimviro c'Imana. Bwana asifiwe sana. Rero Bibiliya ivuga ngo iki gihe cari igihe kibi, nta mvura yari kiragwa mu gihugu. Kimwe mu bintu ngomba yuko dusobanukirwa uno munsi, mfatiye kuri chapitre ya Deutéronome ya 11 canke gusubira mu byagezwe gice ca 11 ku murongo wa 16 n'umurongo wa 17. Ariko mwirinde imitima yanyu yoye gusubira gusukwa, mugakikama mugasaba izindi mana mukazisenga, uburake bw'Uhoraho bukabaziriringira, agakinga ijuru kugira ngo imvura ntigwe, isi ntibe ikimera kw'ibintu, mukazohava muhona bidatevye, mugashira mu gihugu ciza Uhoraho abahaye. Haleluya. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Imana yari yarabwiye Israeli guhera kera muri iki gitabo dusomye, kandi inshuro nyinshi cyane, ariko nafashe imirongo mike yo mu gusubira mu byagezwe. Imana yari yarabwiye Israeli yuko nubwo ibahaye ikibanza c'umugisha, ikabatwara mu gihugu c'umugisha, ikabateguza aho igiye kubatwara, Imana yari yarateguje Israeli yuko igihe vyoshika bakagenda basuka canke imitima yabo igenda kure y'umutima w'Imana, nubwo ikibanza bashizemo, nubwo igihugu ibahaye ari igihugu c'umugisha gitemba amata n'ubuki, birashoboka kubwo impamvu zo kutumvira canke kwanka Imana, bakifatanya n'izindi mana, bagasenga ibindi bintu, bagaha importance ibindi bintu, bakikubita hasi imbere y'ibindi bintu atari Imana.
Imana rero abateguje ababwira ati bizoshoboka yuko mu gihe mwosunika canke imitima yanyu yogenda kure y'umutima wanje muzogira ikibazo, imvura ikabura, hakaba inzara mu gihugu, hakaba ukononekara mu gihugu. Uravyumva, nkahagarika imvura, nkugara ijuru, imvura ntigwe, mukabura indimiro, mukabura ivyimburwa mu mirima yanyu. Nubwo igihugu nzoba nabahaye ari igihugu ciza, ariko bivanye n'ingene mwebwe munyegera canke uko mwe mugenda kure yanje, birashoboka ko hari ibibazo muzogira. Aka kazi rero ko umuprofete canke umuprofete mu gihugu canke umuprofete muri iri hanga, bari bafise responsabilité yo kuvugisha ubwoko bw'Imana kugira ngo ku bintu bariko baracamo bitandukanye bigoye vy'ubuzima bwabo, ibibazo bacamo n'ubuzima bwabo bitandukanye. Bashobora kuba bari muri dilemme mu buryo by'ubutunzi, bashobora kuba bari muri dilemme mu buryo bw'ivyo gufungura, bashobora kuba bari muri dilemme canke bari mu kibazo canke akaga mu buryo bw'imigenderanire n'ibindi byose. Aba bantu bari abantu bagomba gusigurira ubwoko bw'Imana ico no kwita interprétation spirituelle des choses dans le naturel, canke des circonstances, canke des situations. Aba anya bari bajejwe gusobanurira ubwoko bw'Imana insobanuro zishobora kuba zifatanye n'ibibazo bashobora kuba bariko baracamo canke bahura navyo. Kuko si minsi yose ibibazo biza mu buzima bwacu aba ari ibigeragezo gusa, nkuko nigishije ku munsi wa Mungu ibihuhusi. Suko iminsi yose ivyo ducamo aba ari ibihuhusi bigomba kurengana, kuko Bibiliya avuga ngo ibigeragezo ntibizobura kuza, kandi Bibiliya ikanatwigisha yuko ibigeragezo bifise ico bidufasha mu buzima bwacu. Birakuza ukwizera kwacu, biratwigisha kwihangana, kandi biraduha mu buzima bwacu kuba sensible ku bibazo by'abandi biciye ku bibazo by'iwacu. Hariho ibintu byinshi ibigeragezo canke ibihuhusi byo mu buzima bizana mu buzima bwacu, bikazana ububiko canke bikazana depo, bikadutungisha, bikaduhingura, bikadukomeza, bikatugira abantu bakuze, abantu bari mûr. Ariko kandi hariho ubundi bwoko bw'ibibazo bishobora gushika canke byashika muri iki gihe mu ihanga ry'Imana canke hagati mu bwoko bw'Imana, bitaba bije gusa ari bigeragezo byo kugeza ukwizera kwabo canke urukundo rwabo ku Mana, ariko hariho n'ibibazo vyaza mu buzima bwabo bivuye ku mpamvu yo kuja kure y'Imana. None ni gute abantu bashobora kumenya yuko haje uruzuba, imirima yabo ntiproduise, hakabaho ibibazo? Ni gute bashobora kumenya impamvu? Ni gute bashobora kumva icimviro c'Imana mu gihe Imana itavugana n'umuntu wese, mu gihe muhemu yarataza ku bantu bose, mu gihe Imana yaca muri groupe ntoya y'abantu kugira ngo bavugishe abandi? Nta buryo bwari gushoboka ko abantu bamenya ico bakwiye gukosora. Nico gituma muvugishwa mu gihugu yagomba kuba hari kugira ngo akomunike ubwoko bw'Imana, icimviro c'Imana, n'ico Imana iriko iravuga, na message y'Imana iri derrière ikibazo bariko baracamo. Rero aba bantu bagomba gutegurwa kugira ngo bashobore kuba ubwa mbere na mbere bafise ubwo bucuti n'Imana, batahura uburyo Imana ikora, batahura uburyo Imana ivuga, kugira ngo bashobore kuba ijwi ry'Imana rikosora, kugira ngo ihanga rikire, Isirayeli barushirize kuba mu mugisha nk'uko Imana yari yarabibasezeraniye, kugira ngo nimba hari impamvu batari mu mugisha habeho insobanuro y'igikwiye gukogwa, kugira ngo Imana ntiboneke yuko ibesha, ariko biboneke yuko igihe cyose iyo tuyigiye kure ibyacu bitashobora kuba vyiza. Igihe dushatse gukora ibintu mu buryo bwacu, ariko ibintu byacu bizokwama ari vyiza igihe cyose duhisemo kwiyegereza Imana tukajana nayo. Hama nitwaba twiyegereje Imana tukajana nayo, ataco twiyagiriza, nihagira n'ibitagenda neza nahone tumenye ngo iki ni gihe ndiko ndacamo gusa, kandi hari ico Imana ize kunyigisha. Ariko Imana turahagararanye muri iyi situation. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Ubu bwoko ntibwashobora gufatanya canke gukonekta ikibazo cabo c'ubuzima n'ikibazo cabo c'impwemu. Kenshi birashika mu buzima bwacu ntidukonekte canke ntidushobore kuronka aho ikibazo cacu co mu buzima bwa misi yose gihuriye n'ikibazo cacu co mu buryo bw'impwemu. Ariko kandi habaho n'ibibazo biza mu buzima bwawe bikaba bifitaniye isano n'ikibazo cawe c'impwemu. Aba bantu rero ni ikibari bajejwe, nico bari bakwiye gukora, nico bari bahamagariwe
gukora kugira ngo basigurire ihanga ry'Imana kubera iki turiko turaca mu bibazo, kubera iki uriko uraca mu bibazo, kubera iki ibibazo byawe byafashe igihe kirekire, kubera iki mu buzima bwawe hariho ikibazo kitahava, ikibazo kihaguma, ikibazo kigize gute. Haleluya. Mbega niki uriko urasabwa, niyihe message derrière circonstance canke situation z'ubuzima bwawe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndizera neza yuko iyo abakristo canke mw'ishengero abantu bashishikaye kwegera Imana bakarushiza kuba abantu no kwita abantu b'impwemu, abantu mu buzima bwabo nk'uko iki civugo c'umwaka wacu kivuga ubwami bw'Imana bwa mbere. Iyo mw'ishengero tugenda turonka abantu benshi bakijijwe ariko batagarukiye gusa ku muryango w'ivy'agakiza, ariko barushije kwinjira muri Kristo bakagenda kure. Ndizera yuko umuntu afise amaso y'impwemu, umuntu ategzista gusa muri monde iri rationnel y'ubwenge no kwiyumvira gusa, ariko umuntu yaactive canke afitaniye ubucuti n'Imana, ubuzima bwiwe bw'impwemu bufise ubuzima nyene. Ndizera yuko bene uwo mu Kristo iyo ari kararaba isi, iyo ari kararaba ivyo abona, araha interpretation canke insobanuro yo mu buryo bw'impwemu ivyo ari karabona mu buzima bwiwe. Ndasenga muri iri shengero rya Life Center ngo igitigiri c'abanyamubiri kigende kigabanuka, kuko nkandabwire yuko Bibiliya irashiraho kategori zibiri z'abantu b'abakristo. Bibiliya iravuga abakristo bakuze b'impwemu, kandi Bibiliya iravuga n'abakristo b'abanyamubiri ariko b'abakristo. Iyi kategori ya kabiri ya nyuma mereje ko y'abakristo b'abanyamubiri banumva ari kategori Imana ikwiye kugenda ihombesha benshi, mukagenda mugira uyu mugwi w'abakristo mu buryo bw'impwemu, kuko bene aba bakristo mu buryo bw'impwemu nibo bashobora kubona insobanuro z'ivyo bariko baracamo, kandi nibo bashobora no guhagarara mu bihuhusi by'ubuzima bwabo, kandi nibo bashobora kugira n'ico bafashije umuntu wese akeneye gufashwa. Ariko bene aba bakristo b'umubiri n'abakristo ba mbere bagira ubuzima bugoye, kuko babaho bibaza mbega Imana irabaho, mbega ivyo Imana yavuze birabaho, mbega Imana irakora. N'abantu babaho bazazaniwe badafise intsinzi mu buzima bwabo, ariko bama baneshwa, kandi inyuma y'igihe niyashishikaye mu kuba mu nzu y'Imana acika umuntu yumye, kandi agacika umunyedini, agacika umuntu ashobora gukurikiza ibisabwa akabibamwo, ariko akanaba n'umuntu nubwo aba mu by'imigenzo y'urushengero, ariko akongera akaba n'umuntu ataryoshe, kandi acika n'igitsitaza inyuma y'igihe kanaka, acika igitsitaza ku bizera, canke agacika igitsitaza ku bakiri bato mu by'agakiza, canke agacika n'igitsitaza ku batarizera, kuko atabuzima iyo bamwihweje bamubonamo. Iminsi yose twama turi confronté canke twama tugomba guhangana n'iki kibazo mu buzima bwacu. Urinde, ushaka kuba nde, ushaka kugera he, ushaka kuba uyuhe mu bijanye n'urugendo rwawe rwo kujana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo uri umukristo washishikaye kuba umwigishwa wa Kristo, ukaba umukristo wo mu buryo bw'impwemu, iyo uri kuraraba n'isi iri kiraja, ukatsa France 24, kugurura RFI, ukatsa BBC, kugurura CNN, kugurura Fox News, kugurura Times Magazine, kugurura ugafata iki n'ibiki, isi iyo uri kurayiraba, Imana irashobora kuguha insobanuro yo mu buryo bw'impwemu yahise iri kiragenda. Kandi iyo uri umuntu w'impwemu, iyo ukuraraba ingene isi imeze, ukaraba kao iri mu isi, ukaraba ingene mu isi abantu barondera, bashakisha, barondera mu buryo bwose inyishu, batatona, bapimiki, bagiriki, ukaraba ingene isi hamwe n'ubwenge bw'abantu, ingene abantu batakaza controle haba mu bihugu haba mu biki, ukaraba crise sociale canke crise identitaire iri mu isi, ukaraba
ingene mu ruhande rumwe dushobora kuja kuri Mars tukadekuvura ibintu byinshi bikaboneka ko dufise ubwenge, ariko ku rundi ruhande ukabona turafise crise ikomeye ya identite, abantu ubuzima bwabo burapfa, toya biyahura iriyongera, uravyumva abantu babayeho nabi, ingorane, amakonfli, inzankano, uravyumva ugutandukana, ukabona umenga abantu bariko bagaruka kuri epoke aho abantu abo twize muri histoire, abantu bo muri tano ziri primitive, abantu twita aba primitive, ukabona isi hari ibintu ushobora kuba ukibona bitakwereka ubwenge, igihe umenga hari ibindi bikwereka ubwenge. Ivyo byose uri kurabiraba ufise amaso y'impwemu, Yesu ashimwe cyane, birakwigisha kandi Imana iragira icikubariye kubijanye n'igihe. Nico gituma mw'ishengero uravyumva hagomba kuba abantu iyo bobo baraba ibintu niyo bihweza ibintu bashobora kujija canke bashobora kuraba, kuko Bibiliya ivuga ngo umuntu w'impwemu asesa vyose. Haleluya. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Umuntu w'impwemu arasesa, umuntu w'impwemu arinterpreta, ntacaja kwisonga ry'umusozi ngo hari ibintu nzi mwe mutazi. Oya, arabona agasobanukirwa, akagira intercession, agasenga canke agakosora canke akagira gute. Iki nico catuma abantu baza muri iki gihe bakaza mu ishuri ry'abavugishwa, kugira ngo bobo nubwo baba bava mu miryango isanzwe bakaba barezwe nk'abandi, bobo bashobore kudevelopa iyi aspect spirituel, uru rugezo rw'ubusabane n'Imana, ku buryo bobo igihe bazobona ama evenement socio economique, ikirere cahindutse, igihe bobo bazobiraba batazovuga gusa ngo hariho changement climatique, ariko bobo bazoshobora kubiraba bakabikuramo na un message spirituel pour le peuple, bakaza bagakomunika mbega ibi biriko biraba bifise insobanuro iyihe, mbega bifise cause iyihe spirituellement parlant. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bigushikira ariko bikaba bifise insobanuro, canke bikaba bifise amamuko, canke bikaba bifise ibyo no kwita cause ziri spirituelle, inkomoko yo mu buryo bw'impwemu. Nico gituma muri iki gihe rero cari kigoye c'inzara, Bibiliya ivuga ngo Elisa agaruka i Gilugali, niko twasomye ku murongo wa 38, mungarukirinirize verset ya 38 muri yo chapitre twasomye, verset 38. Bibiliya ivuga ngo nuko Elisa aza i Gilugali kuko hari inzara mu gihugu, kandi aba bana b'abavugishwa uravyumva bari bicaye imbere wiwe, arabwira umukozi wiwe, aravuga ati nshiriraho, uravyumva, po, mbega apana po y'abana baje muri toilette, inkono, hama utegure, mu gifaransa ngo fais cuire un potage pour les fils des prophètes, ubakorere, yagira abakorera ama legume, sinzi ko ari isupu, mu kirundi bavuze ngo babakorere iki, imboga, mu kirundi bavuze ngo bategurira imboga. Kubera mu gihe mu gihugu hari inzara, igihe mu gihugu hari atamvura yagwa, hari ubugaragwa, hari inzara, Elisa wewe yarakeneye kwaba bana b'abavugishwa bobo bashobora gufungura, kuko mission n'igikorwa cabo mwihanga kirakenewe. Aba bari abantu no musi nogereranya n'ishengero, abantu baba muri presence y'Imana, abantu bacultiva ubucuti bwabo n'Imana, abantu bahari kubw'impamvu z'Imana. Anya Elisa aravuga ngo arabagarukira kuko hari inzara, kugira ngo ntibicwe n'inzara. Iyo mu buryo bw'impwemu tuvuga inzara canke ikiza canke famine, inzara kimwe mu bintu bigize igihe c'inzara canke bikarakteriza igihe c'inzara, nuko mu gihe c'inzara abantu ntibashobora kumagwa inzara yabo, ntibashobora gufungura à leur satisfaction, ntibashobora gufungura ibikwiranye n'inzara bafise. Kubwanje
unyemerere uyu munsi muri kino gitondo mvuge ngo hari ibihe vy'ubugaragwa n'ibihe vy'inzara bishobora kuba vyaraje mu buzima bwawe. Ikibikwereka nuko inzara ufise n'inyota ufise atana rimwe ishobora guhera. Ugasanga mu buzima bwawe ufise inzara, ugasanga mu buzima bwawe urafise inzara, ariko ico ugerageza cose kugaburira ubuzima bwawe, ico ugerageza cose gukora, ico ugerageza cose kujamwo, ico ugerageza cose kwiha, yaba ari forme ya plaisir, yaba ari uguhindura ivyo wambara, namba ari ukuryoherwa, namba ari ukugwiza abagenzi, namba ari ugukonekta n'abantu. Tubayeho mu myaka aho abantu batariko baraparvena guhazwa no kwisatisfeza n'ivyo bariko barakira n'ivyo bagenda bakira, aho usanga mu buzima bwawe ubayeho mu buzima aho uvuga uti ndafise inzara, ndi muri insatisfaction, narakoze ibi ariko inzara yanje nihera, narakoze ibi ariko nta munezero vyampaye, narakoze ibi ariko nta mahoro vyampaye. Aho usanga mu buzima bwawe ubayeho atakintu na kimwe giparvena kuguhaza, ariko ukisanga mu buzima bwawe umenga hariho ubugaragwa, wibaza ngo uronse akazi gashasha biragira gute, ariko ugasanga ibintu vyose tugerageza mu buryo bw'impwemo. Ndadekriva isi turimo nk'isi iri mu gihe c'inzara idasanzwe, aho abantu badashobora kumagwa inyota n'ikintu na kimwe bariko barakora kugira ngo kibazanire kugubwa neza. Iki ni igihe c'inzara ngereranya n'iki gihe co mu gihe ca Elisa, aho abantu batari bafise ibishobora kubahaza kuko atamvura yari ikiri kirago. Ariko kandi muri uyu murongo twasomye dusoma muri Deutéronome, twabonye yuko Imana rero ababwiye ngo nimwanja kure, uko umuntu agerageza kuja kure y'Imana agashaka gukora ibintu ko wewe wabishaka, nta na rimwe iyo nyifato canke iyo attitude iba positif ku buzima bwawe. À la longue iyo separation ikubera catastrophique. Hari n'igihe tugenda kure y'Imana tubibonamwo inyishu, ariko uko turushiriza kugenda kure y'Imana niko hari ibindi birushiriza gupfa mu buzima bwacu, bigakoza canke bigaprovoka bwa bugaragwa na yanzara, aho tuza kwisanga atakintu na kimwe kikihari kigishobora kuturyohera, ahubwo ibintu byose ukamenga bikontribuwa kutudetruiza. Ariko igihe cose nza mu migenderane yanje n'Imana, nkubaka imigenderane yanje n'Imana, ubuzima bwanje ndabupozisiona mu kibanza ciza kuri satellite y'Imana, aho nshobora gukonekta n'ivy'ubumana, aho nshobora gukonekta na presence y'Imana, ibintu bigahinduka kandi ibintu bikagenda bimera neza, kandi nkagenda ndaba victorieux. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Aha rero umukozi w'Imana aravuze ati aba bana bakwiye gufungura, nimubategurire ivyo gufungura. Haleluya, amen. Mwari mubiziga abantu b'Imana, hariho igihe wiraba mu buzima bwawe ugasanga kera wewe wari umuntu w'umunezero, ugasanga kera wewe wari umuntu aryoshe, ugasanga wewe kera wari umuntu vy'ukuri ahabona, kandi niyo wiyumviriye ejo hawe ukabona ari heza, ukabona ibiki. Ariko hari igihe uza gusanga umuntu na productivité yiwe na creativité yiwe, vyimviro bishasha, iki abantu bakwegereye bakobserva babona hari ikintu watakaje. Ariko ukibaza uti none twihaye Imana, twarakurikiye Imana, turatakaza canke turaganya? Ivyo vyose bigashobora kukubera indicateur y'ahantu ushobora kuburi. Iki catumye Elisa aje muri aba bana agarutse Gilgali kw'ishuri, avuga ati nimutegure, nzanira bowl, nzanira isahani, nzanira ibikoresho, hama genda mu mirima muzane amaregume, tugiye gukora isupu, tugiye gutegura potage y'abana babavugishwa, aba bategerezwa gufungura. Haleluya. Elisa atandukanye na Eliya mu gihe c'inzara yasengeye igihugu cose ca Israeli, ariko kandi Elisa wewe agira kore miracle kuri aba bantu bitwa abaprofete. Ndashaka kubona umunsi muri kino gitondo abaprofete bari ngaho. Abaprofete muduze amaboko.
haleluya haleluya ko ari bakeya abaprofete basi ndabibutse Bibiliya ivuga ko muri abami n'abaherezi mukora igikorwa mu gukora igikorwa muri ijwi ry'Imana. Yesu ashime cyane. Mu miryango yanyu mu gihugu cyanyu abaprofete rero nimuce mutangakora ko basibye niko navuze abaprofete nkuko Bibiliya bivuga. Yesu ashime cyane. Abaprofete bari ngaha, haleluya. Ega nimba utitahura we mu isahani yawe nta kiza kujayo, kuko tugira tuvuga isahani yawe, profete isahani yawe. Yesu ashime cyane. Swat nico turi, nico twagizwe muri Kristo Yesu, haleluya, amina. Kuko Bibiliya ivuga ngo mugomba kuba muri a mesure yo gufasha umuntu wese no guha insobanuro umuntu wese afise amadidane kuvyo mwizera. Niko Paulo uravyumva yanditse mu gitabo ca Timoteyo ingene umuntu w'Imana akwiye kuba ameze. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo mwebwe muri ijwi mu miryango yanyu, muri nijwi ry'Imana mu gihugu, kugira ngo mwerekane orientation n'ingene abantu uravyumva. Yesu ashimwe cyane. Abaprofete Yesu ashimwe. Abaprofete Yesu ashimwe. Ni muri avyemera abaprofete Yesu ashimwe. Haleluya. Rero we Elisa ashaka ko bo bafungura, atumye ivyo kurya, atumye umukozi wiwe ategenda unsoromere uzane tubatekere. Usomye kuri verset 39. Umwe muri bo arasohoka aja ku gahinga gusoroma imboga. Aja ku gahinga gusoroma imboga. Ahasanga umutanga, yamura ko ibitangatanga, atega impuzu yiwe, araza abikekagurira muri ya nkono batesemo imboga, kuko batari bazi ivyo ari vyo. 39, ok. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir les herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colocyntes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Bibiliya ivuga ngo uyu yatumye kuja gusoroma yarasoromye ibyo agomba kuzana, ariko ngo aca soroma n'ikindi gitegwa kitazwi, nacone ngo acuzuza mu mpuzu yiwe arakizana. Hama ashitse muri ya supu bariko barateka, aca yongerezamwo ikirungo, ni nkuko yoshiramwo igitunguru, ni nkuko yoshiramwo ikibigeza ahantu isupu igirishe. Aca yongerezamwo ikindi kintu yasoromye, ariko ngo ico kintu yasoromye abandi bavugishwa bari bagiye kugaburirwa ntibari bazi ico yasoromye, canke ico kintu yasoromye nticari kizwi. Ni ukuvuga ngo yatoye ikindi kintu mu murima, gishobora kuba cari gisa neza, gishobora kuba cari gifise musijiwaza kamari waloga, uravyumva, ariko ngo atora ikintu mu murima aza agishira muri ya supu yabo, ariko cari ikintu kitazwi. Usomye ku murongo wa 30 canke wa 40, Bibiliya ivuga ngo arabazimana rero ngo bafungure. Ariko ngo bamaze gufungura, bamaze gufata kuri ya supu, barasemerera, baravuga ngo urupfu mw'isahani, urupfu mw'isahani. Muntu w'Imana ngo ntibashobora gufungura, kuko bose bari bahejeje kuba empoisonné, bari bahejeje kumva urupfu mw'isahani. Imana ikoze, itegetse, ishize mu mutima wa Elisa gukora igitangaza, kureponda kuri besoin y'abantu bayo, kuzana inyishu ku bantu bayo bari bafise ikibazo c'inzara. Imana irakoresheje umukozi wayo, arategetse ko bagaburirwa. Hari ikintu gishasha Imana igiye kubakorera. Ku isahani yabo hararonsa ibifungurwa, igiye ku masahani y'abandi mu gihugu adafise ibifungurwa. Ariko kandi hamwe n'ico gitangaza, Bibiliya ivuga ngo igitegwa cashizwemo kitazwi gishira urupfu mu ndya z'abavugishwa. Baravuga ngo uburozi, urupfu mu byo kurya vyacu. Igihe cose iyo Imana igomba gukora ikintu mu buzima bwacu, yaraduhaye ivyankenegwa vyose. Igihe Yesu ku musaraba yavuze ngo birarangiye, Yesu yarahejeje kuzana réponse ku kibazo cacu cose kuri twega bazomwizera.
igihe Yesu yabwira abigishwa be ngo nimureme naranesheje, yarahejeje gutanga ihumure ku bantu bose bamwizera yuko peu importe ikibazo dufise, ikibazo cawe kirafise inyishu, ikibazo cawe gifise inyishu mu Mana, ikibazo cawe gifise inyishu hafi y'Imana et non pas loin de Dieu. J'espère ko mutanyumvise. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo canje icari cyo cyose kirafise inyishu mu maboko y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi jewe birandemesha kandi abikubwiye ngo bikuremeshe. Ikibazo cawe caramaze gutorerwa inyishu mu mugambi no mu vyimviro vy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abafise ibibazo Yesu ashimwe cyane. Ikibazo cacu caramaze gutorerwa inyishu. Ariko uno munsi ikibazo tugomba kugira kandi dukunda kugira nk'abana b'abantu, nshaka guhagarara ku uyu munsi. Uyu muntu Elisa yamubwiye ibyaza kuzana, afise recette agomba gukora. Ariko uyu muntu ngo agiye mu kurondera no gusoroma, abona ikintu kiramuryohera ku jisho, abona ikintu sinzi n'igituma yagihisemo, ariko azana ikindi kintu kitari kiri prévu muri recette umukozi w'Imana agomba gukora. Iki yazanye kitari kiri prévu, kitari kiri muri programme, kitari kigize gute ngo nico abantu bose babonye ntibakimenya, ariko baramureka agishira mu byo kujya vyabo. Igihe bari bagiye gufungura ivyo kujya vyitwa ko ari umugisha, icari umugisha gicika umuvumo, kuko hagushima Imana ngo barahaze, ariko barasemereye baravuga ngo urupfu urupfu urupfu. Tubayeho mu myaka igoye canke tubayeho mu myaka vyamye bigoye ku muntu w'impwemu kopera no gufonctiona muri inosi yamaze kuba corrompu. Tikubera iki abantu b'Imana. Bibiliya iravuga ngo ntihagire ico muzokongera ko kwijambo ry'Imana. Ikongerekana ngo ntihagire n'ico muzokura ko kwijambo ry'Imana. Ntihagire uzokongera ko, ntihagire n'uzokura ko. Yesu akanavuga canke apana Yesu, ariko ijambo ry'Imana rikavuga mu buryo buri explicit, bukavuga ngo kwanza ni Yesu yabivuze, aravuze ngo ibintu byose bizokugwaho, aya mazu itafari rizova kuri indi tafari. Ariko nta jambo na rimwe uravumva ryavuzwe n'Imana rizogera gute rizokoroka, rizotakaza agaciro. Nimba ari ikintu Imana ivaloriza kandi Imana iha agaciro ni ijambo ryayo. Ariko tubayeho mu myaka aho ijambo ry'Imana ridahawe agaciro bikwiriye, cane cane muri twebwe abizera, kuko biratugora kwakira ijambo ry'Imana, ariko ugasanga turagenda tukongereza ko ibindi bintu, tukongeramo ibindi bintu biva mu bwenge bw'abantu, biva mu migani y'abantu, biva muri filozofi z'abantu, biva mu bintu bya new age, uravyumva, biva mu bindi bintu bisa n'ibiri vyiza, bisa n'ibiri positive, ariko kandi bitava mu cijambo ry'Imana rivuga. Niryo ryonyene ry'ukuri, niryo ryonyene rifise ubuzima, niryo ryonyene rifise ubugingo, rishobora gutransforma. Tubayeho agakiza tukarimwo, ariko hariho n'ibindi bintu dukwaya, hariho ibindi bintu twemera, hariho ibindi bintu n'abakristu bene so bashiki bacu bene data ushobora kumuhanuza cyangwa ukamwumviriza ica vyibaza ko akaguhanura impanuro y'igipagani. Tubayeho hari ibindi bintu vy'ivyomekano tugenda tugafata twazanye mu ijambo ry'Imana. Tubayeho tudafise exactement ico twemera nico tutemera, kuko ugize gutya usanga umukristo akubarira ibi, ugize gutya ugasanga umukristo akubarira ibi, waja kumuhanuza ufise ikibazo ugasanga ameze nk'ukuzanira icimviro gitandukanye n'igicimviro c'Imana. Rimwe akanaguhumuriza akakubwira ko bose ari uko bameze, rimwe tukanihumuriza dukoresha langage iri commun iyo dukunda gukoresha yo kuvuga ngo erega turabantu, erega turabanyantege nke, erega Imana irabitahura. Ugasanga twagiye dufata kuri foi yacu tugenda twajuta ko ibindi bintu, canke rimwe na rimwe tugahitamwo yuko ivy'Imana tubarira bimwe tukabipakurura tukabikuramwo kuko bitatwahanja. Ugaca usanga abakristo baramaze kugaburamwo Bibiliya, bamwe basigaranye 10% y'ico Bibiliya ivuga, abandi basigaranye 30% y'ico Bibiliya ivuga, abandi bari muri 50-50. Hari ivyo wahisemo kuvyemera n'ibindi wahisemo kuvyikorera uko ushaka, aho uza gusanga ubwoko bw'Imana tutakiri diriger n'amaprincipe y'Imana. Iyo tudahaye agaciro icimviro c'Imana, none abantu b'Imana
ni gute mushaka ko twexperimenta ubuntu bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana igihe ivy'Imana dufise ibyo twahisemo gukuramo n'ibyo twinjijemo byacu kugira ngo tugarde bimwe twavanye mu isi ntitube déconnecté complètement n'abandi hama twongerezemo ibindi dushaka hama dukuremo tumwe tw'Imana hama duce twiberaho utagishobora kugira ishusho ubona y'ishengero abantu batagifise uko basa kuko utagifise ico bizera kiri kimwe kiri fixe. Shengero ry'Imana no musi dashaka mu nyumve kandi ndizeye Imana muri kino gitondo kirazira muri uru rugendo twinjiyemo muri ubu bwami bw'Imana twinjiyemo kirazira kuderibera kugira ngo upakurure Imana muri position yafashe wowe wishirire mu ivyawe. Igihe cyose uzobigira uzobona ikintu gisa na semblant canke ikintu gifise ishusho ya réponse ariko ngira mvugishwe ku buzima bwawe ntibizoramba ntibizoteba mu gihe kiri imbere bizogupfana kandi mu gihe kiri imbere uzovuga uti iyo ntaza no kugira iki kintu kuko ta situation sera pire kurusha uko byatanguye. Urugendo rwacu rwo gukurikira Yesu ni urugendo rwo kugirira confiance ico yavuze niyo kingoye nkagira confiance ko ari ukuri. Uru rugendo ni urugendo rwo kwizera birasaba yuko nizera we kurusha ivy'amaso ariko aranyereka kuko ivyo mbona n'amasolution isi canke satani ariko aramproposa amasolution azantandukanya canke kanteranya n'Imana ari porteur d'un semblant de solution uravyumva momentané ariko après x temps ni shano mw'isahani ni poison mw'isahani. Uyu muntu nimba yazanye ikirungo kimota neza yashatse kuryosha ariko ntiyakoze ivyo umukozi w'Imana yamubariye ariko yagiye kwiyongereramwo ibindi bintu kandi nibaza ko afise raison nziza iri logique iri valable yuko bayashatse kongeramo ikindi gitegwa nubwo abandi batari bakizi kumbura baramaje ngo iki cyoco n'igike ngo rindira ngo ndaza kubereka ariko kuko atari muri directive y'icimviro catanzwe kandi kumbura ivyo arabisha amaso bikaba bimwereka ko iki kintu ari ciza nta bwenge nta discernement yari afise yo gushobora kuraba muri iki camwa no muri ibi birungo azanye ntiyari gushobora kudiserna poison kuko icago cari mu gihugu nticahagaritse gusa imvura ariko icago cari mu gihugu catumye n'ubutaka budashobora guproduisa pour le peuple de Dieu niko Imana yari yababwiye ngo n'ubutaka naco buzobaha. Birashoboka yuko iki kintu yigeze kugiteka kakijya ariko uyu munsi cacitse ishano. Hari ishano washize mu isahani yawe hari ishano uri kurashira mu isahani yawe isahani yawe irepresenta canke iserukirwa n'ikintu cyose kiza mu buzima bwawe. Gufungura biraduha energy tukabaho tugakora tukirukanka tugakora ama projet yacu tukagira gute. Gufungura uravyumva ni source y'ubuzima y'inkomezi na energy ariko kandi umviriza ubuzima bwawe nimba buri representer n'isahani reka mvuge ngo birashoboka ko mu buzima bwawe hinjiye mu ishano hagiye mu ishano. Ishano nico kintu cyose poison nico kintu cyose ku maso wibaza ko ari ciza kandi ko gikenewe to be added chance natanga kucibagira nico kintu cyose wumva ko gikwiye kuba ajouté. Ego naho dusenga ariko kameme ego kameme naho dukunda Imana ariko riga natwe ngo kameme ngo turiho ariko riga naho dusenga kameme on est jeune nega pasteur mushaka mutugira batama turaba jeune fine bumu jeune sishobora guhindura generation aparte nako ariko kandi wirinde
ikintu kitazwi ugenda gufata ugashira mu isahani yawe, kuko Imana yavuze ngo ngiye kukugaburira, ariko nimba ari igiye kukugaburira ntukiye kwemera ishano ryose ngo ginjire mu isahani yawe. Naho logiquement, naho mu bwenge bwa generation yawe ico kintu kidasa n'ishano, ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo ntihagire ico muzokongerako, ntihagire ico muzokurako. Icimviro c'Imana kiri parfait, ntitwoyifasha, nta nico twokongereza ngo turyoshe ivyayo biraryoshe, nta nico twoyifasha ngo byongereze victoire yanje yaramaze kuyima. Jewe nkeneye gukonsoma 100% ico yakoze, ataco nongeyemwo, ataco nkuyemwo, kubera ico nkuramwo nico nongeramwo bicika ishano mu isahani yanje. Shengero ry'Imana, harageze mw'isi yose, harageze ko Imana igenda ihagurutsa eglise. Iyo mvuga eglise, harageze ko Imana ihagurutsa abahungu n'abakobwa bafise ivyimviro vy'ubwami bw'Imana, biyumvira nk'uko Imana yiyumvira, batanegosya n'Imana kuko ngene yo ikwiye kwiyumvira. Imana ntiri demokrate, Imana ntibatora amatora, Imana irahagaze. Bibiliya ivuga ngo ameze nk'umusozi Siyoni, imisozi ntitanyiganyizwa, naho haza tremblement de terre ibomora amazu yacu, ariko niho ribomora imisozi irahagaze. Dieu s'identifie au montagne, kuko ni Imana uko yararejo niko ari uyu munsi, kandi niko azogira gute? Haleluya, azokwama ibihe vyose. Na hacu wo kuvuga ngo ndiyo Bwana birangoye, ntibijana kameremere kanje, ariko je choisis de t'obéir, kuko muri wewe, haleluya, wateguye ku sahani yanje indya zitagira melange kandi zishobora kumpa ubuzima. Mu gihe abandi bose bariko barafungura ibitabamara inzara, wewe wateguye ameza tuza gufungurako, ukazana satisfaction mu mutima yacu no mu buzima bwacu. Muri gestion z'abarelation zacu zose, haba mu ngo zacu, haba mu buzi, haba mu mafamiye yacu dukomokamo, ayo tuvamwo, haba mu mibereho yacu, nurabe, fata responsabilité yo kuraba ibintu byose wowe waje kongeramo atari ico Imana ivuga. Nico gituma dufise inzara idahera, inzara idahera y'umunezero, inzara idahera yo kumererwa neza, inzara idahera y'amafaranga, inzara idahera y'ibintu, inzara idahera y'iki na kijya. Turafungura, turakira, turagira gutya, ariko on n'est jamais rassasié. Nibiki wazanye uravyumva ujija ko bikwiye kuza, ariko wasanze ari uburozi mu isahani yawe. Uyu munsi umeze nk'uri karakonsoma urupfu. Bamwe bakavuga ngo none Mana ibi niwe wabikoze, Mana si wowe wambariye ukunya, si wowe wagize gutyo. Umviriza arakubwira ikintu kimwe, Imana yarateguye isahani, ariko ibyo wayizanyemo si byo yari yakubwiye kuzana. Imana yaraguhaye urugo, ariko ibyarujemo siyo yakubwiye kubizanamo. Imana yaraguhaye entreprise, yaraguhaye compagnie, ariko ibyo wabizanyemo si byo. Imana yaraguhaye abagenzi, ariko ibyo wagiye kuzana, ibyo wagiye gushira imbere muri relation yanyu si byo Imana yashatse kwira gute. Baravuga ngo umukozi w'Imana urupfu. Usomye ku murongo wa 40 avuga gute? Bahishije barurira abantu ngo bajye, bagitsamira izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo urupfu, ntibashobora kuzijya. Harimo urupfu. Shengero ry'Imana, ndababwira ikintu kimwe kandi ni cakoye rico. Mwisi muzokwama muhasanga amaide meza, muzokwama muhasanga amaide meza, ariko hari ikintu Paulo atubwira kiri important. Abarakivuga mu Bikorinto wa mbere gice ca mbere, akabivuga no mu Bikorinto ba kabiri mu gice ca mbere mu gice ca kabiri. 1 Corinthiens 1 no muri 1 Corinthiens 2. Paulo avuga ngo Dieu a confondu le monde avec sa sagesse. Ngo Imana yarafashe n'ubwenge bw'isi ibugira ubupfu.
ubwenge bwose buri independent, ubwenge bwose bibaza ko ufise bukuvana kuri dependance ku Mana, ubwenge bwose bugutwara ahantu utaca bugufi munsi y'Imana no mu cimviro c'Imana. Ubwo nibwo bwenge Imana ivuga ngo ubwenge bw'abisi Imana yabuhinduye ubupfu. Hariho ama-ide n'ama-proposition n'ama-suggestion n'ivyiyumviro uhora ugerageza gukura hanze, ukaza kuvyapurika mu buzima bwawe, ugasanga ni ubupfu, ugasanga ni ishano, ugasanga ni poison. Kubera iki? Kuko chaque forme d'intelligence démunie de la pensée de Dieu, uravyumva, c'est une folie. Ni folie. Banyabujumbura ni folie. Birumvikana, biratahurika, ariko nk'umuntu w'Imana ukwiye kumva n'ico Imana ivyibazako. Ntidukwiye kubaho nk'inzuki, nizo zifise la reine, zirayikurikira, ubuzima bwabo bwose bwubakiye kuri direction ya la reine. Ariko Bibiliya ivuga ngo abana b'Imana barongorwa na mpwemu w'Imana. Igihe turiko turafata ingingo, ugomba kumva no gupermeta Saint-Esprit ko nawe navuga. Ugomba gucrea room, ugomba gucrea espace, ugomba gucrea habitude, ugomba gushiraho platform, ugomba gushiraho uburenganzira, ugomba gushiraho amatuyo aguconnecta n'icimviro ca mpwemu yera. Reka kumbwira ngo naka yabimbwiye, ngo naka yabikubariye, ntunakambwira ngo na pastor yabimbariye, uravyumva. Ariko mpwemu yera abivuga kwiki? Nitukaba baparesse kugira ngo tugire abo twemera batubwira tugakora. Igihe mpwemu yera, haleluya, ari uwawe, uri prophète, haleluya, n'uwawe arakuvugiramwo, wobana nawe, yo kuvugisha, yo kwinspira, yo kubwira ngo we katagosho, yo kubwira ngo we ntugende, yo kubwira ngo we guma ngaha, yo bikubarira. Kubera iki muntu w'Imana? Imana yarabahezagiye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Warubizi, igihe cyose tumelange, igihe cyose duhitamo kudenigra ibiri spirituel tukabimelange n'ibiri logique, ni potopoto. Bibiliya ivuga ngo umuntu afise ivyimviro, qu'un tel homme, umuntu nk'uyo ngo ntihagire ico yitega kuronka ku Mana. Soma Jacques 1 kuva kuri 6 gushika kuri 8. Umuntu afise ivyimviro bibiri, biragoye ko hari icaronka ku Mana. Iri jambo ry'Imana rigomba kudukomunika icimviro. Iyo turiko turarisoma, iyo turiko turaryiga, rituzanira forme de pensée, ricultive icimviro c'Imana. Kandi iri jambo ry'Imana ku mageneration yose rivuga message ishobora kuba iri different bijanye n'ivyo turiko turacamo, kuko c'est une parole inspirée. Kandi Bibiliya ivuga ngo ni jambo rizima, c'est une parole vivante. Ni ukuvuga ngo riguma riri valable kuri periode zose z'ubuzima. Isi ni jambo ritazopfa rishaje ngo baryitire rishaje, rizokwama rifise bwa buryohe, ya efficacité, bwa bushobozi, ritekeye na vya bitangaza de la même manière nk'uko vyari mu gihe ca kera. Nuno musi niko biri kandi niko bizokwama biri. Ariko kandi iryo jambo uri considera, urifitiye respect, uryubashe, uri agaciro kangana gute? Umva ukuntu ngaha Yakobo yavuze. Yakobo gice ca mbere. Ariko asabe yizeye, ataca kekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga. Ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga. Umuntu kidute, umuntu akekeranya. Shengero ry'Imana, umuntu akekeranya ameze nk'imipfunda yo mu kiyaga. Iyo turi abantu bakijijwe ariko tukaba turi mu buzima aho tuduta ivyo twizeye, aho twibaza ko bidakwiye, aho twibaza ko mu bubiko bw'Imana bidakwiye, dukwiye kuyifasha. Biranantangaza iyo numvise abakristo ngo Imana irafashwe, kumva araguhaye iyo example kuri mko muragana, ngumva rero pastor Imana irafashwe, ndahawubwiye ikintu kimwe, ntuzusuye kumva ari ico kiye. Wowe ufashe Imana, goyi wowe vraiment wowe hari ikintu wofashe Imana? Nta kintu kimwe wofashe Imana. Niyo ukoze ikintu ciza ukwiriye gukora, ntuburi kurafasha Imana, uri kurifasha. Mbwira mu cyane turi wowe urifasha, ako ntushobora gufasha Imana. Uko byumva ako kajambo karashobora kuba gafise muri sense imwe kuri
ariko muri sens general ingene abantu bakavuga je ntako nemera we ntushobora gufasha Imana kuko utaravuka byose yarabikemuye n'inyishu zawe yarahije kuzikora. Iyo uri kurayumvira cyangwa urakora ibyiza ukwiye gukora ntuburi kurayifasha. Ukekeranya meze nk'imifunda yo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga, itwagwa n'umuyaga usimbaguritswa. Uyu muntu yoye kwiyumvira ko arico azohabwa n'umwami Imana. Umviriza, umuntu akekeranya yoye kwiyumvira ko hari ikintu azohabwa n'Imana, kuko ari umuntu w'imitima ibiri, kuko ari umuntu afise imitima ibiri, adaguza mu nzira ziwe zose. Atagize adaguza, adaguza wit mwabishize mu Kirundi. Okay, adaguza shandi siri ko abantu bo mu myaka biga no mu bwiza adaguza ntaco bakizike. Reka ndakabasomera mu Gifaransa sha abatabonere sashe vuga ngo amen. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Adaguza rero ni inconstant. Uno munsi yuzuye ukwizera, hama ejo yavuye mu kwizera ari mu kindi kintu quelque part à côté, tout juste à côté de la foi. Ukuravyumva urabona arimo a 100%, hama kandi bitagenda neza agaca garuka mu kwizera. Ngo n'umuntu adaguza mu vyiwe vyose. C'est un homme irrésolu, n'umuntu inconstant, n'umuntu ushobora kuraba ntumenye uko umwita, ntumenye uko umufata, ntumenye ico yemera n'ico atemera. Ni wa muntu umujanye uguma wikanga ko hava kumara amazi. Ni wa muntu niyo babajije ikibazo c'ibintu vy'impwemu uca wishura imbere yiwe kuko utazi ko wewe agira vyoroshe. Cage ngo yango nta probleme ngo naje umukope wanje turaryamana ariko nibibuza ko nkijijwe ndiko ndaja mu ijuru. Uca wishura imbere yuko wewe avuga kuko nturi siri na réponse ziwe kuko wewe vyose arabirimwo. Bwira umushaje uti guma muri kimwe. Uko niko kwizera. Ukwizera si ugufatanya ibintu, ukwizera si ukwadera ku makoncepte. Wewe ngo jengo abagenzi banje ngo simba ngo ushaka kubagora ko ngo umuntu wese ngo yemera ivyiwe ngo hari abemera ibi. Reka ndabwire abantu b'Imana twega abantu turabagora kuko nous sommes des prophètes. Ntidushaka kubagarda tutababwira ukuri kandi ntidushaka kubabwira ikinyoma kugira ngo batugume hafi. Turababwira ukuri bakaguma hafi yacu cyangwa tukababwira ukuri bakagenda kure yacu, ariko kandi tukaba dufite conscience tranquille yuko ico dukwiye kubabwira tukibabarira kuko ukuri nta complexe gufise. Ukuri ni kwinyegeje. Oya, aya matara murayabona igihe bayatsa arafise ivyo yagabanije muri obscurité yari hano hantu. Umuco nturi complexe, umuco urerura, umuco urahabona, umuco ntiwinyegeza. Abandi bose muri cana bagakubita ibinyoma bagakubita ibiconcept bipfuye bagahanura abagore nabi. Arakuvanga nawe muvange. Wega ifo kwabona kuri umuntu ngura kwanza ngo kuntu usa ngo makia igire mwiza nawe rondera gahungu ugasanga undi mwene datari hajya anya. Kandi abo bose muri serire, abandi muri ntuzenya, abandi nabo musenga na mukorana ku kazi byose baravyemera. Yo uwo muntu ntiyagire ico yitega ko azoronka ku Mana kuko ari irrésolu, inconstant. Bantu b'Imana, ico wemera uzokizira. Bwira umucana ico wemera uzokizira. Hari umupapa yahora atubwira, yari umuntu wo kwizera, afise ukwizera. Yahora atubwira ati je nzokwizera Imana gushika naho ninapfa itangiriye neza bigashika igapfa yarambeshe ngo kuri cimetière ku musaraba wanje muze mwandike kwiri jambo ngo yapfuye yizeye, hama Imana iramuhemukira. Sivyo? Ico wemera kizire, ariko ntugerageze kubaho ufise double vie, ufise uri double minded. Niko cyo bavuga abongereza, double minded. Nabivuze neza? Mfasha abantu b'Imana navuze neza kuko ngaho birakosorwa turi live. Yesu ashimwe cyane. Abantu bafise ivyimviro vyinshi ntibishoboka, ntidushobora kugira ivyimviro vyinshi.
haleluya. Nimba uri kuranyumva kugira amenye umwanya nsigaje kugira mpeze uduze ukuboko kwawe, nimba wumva ivyo ndiko ndavuga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, ico Imana ivuga nukuri. Nukuri. Ibindi vyimviro vyose birashobora guhindurwa n'igihe. Ariko ico Imana yo yivuga, naho igihe cosara, ibintu birifixa ku cimviro c'Imana. Hariho abantu ngaha uno munsi muri kino gitondo ushobora kuba ufise inzara, ushobora kuba ufise soif, ushobora kuba ugize gute. Ariko ni murabe, Bibiliya iravuze ngo bavuze ngo mukozi w'Imana ishano, urupfu mw'isahani. Ico nshobora kwita urupfu mw'isahani ni ivyo bintu byose ubona ko byaje kukwicira ubuzima. Ntucimenya ingene ubuzima bwawe busa, uko ubuzima bwawe bwahora bumeze siko bukimeze. Ukumva umenga harabayeho vraiment, urabona waratakaje energy. Kare wari umuntu w'umukozi, kare wari umuntu w'umugwanyi, kare wari umuntu ari talentueux, kare wari umuntu uravyumva, ariko hari ikintu caje kukwicira ubuzima bwawe. Individuellement uriko urasufra. Hari ibintu Imana yari yaguhaye ukabona ati ni potentiel yanje, ariko muri potentiel yawe hajemo ikintu kimeze nk'ishano. Hajemo ikintu kimeze nk'uburozi mw'isahani yawe, hajemo ikintu kimeze nk'ishano mw'isahani yawe. Ubuzima bwawe uraburaba ukavuga ngo hari ikintu camvangiye. Ubuzima bwawe uraburaba ugasanga ntushobora kuavansa comme il faut kuko hari ikintu kikuvangiye. Urugo rwawe uraruraba ukabona hari ikintu kibavangiye kiriko kiradetruiza ubuzima bwawe. Famille yawe urayiraba ukabona hari ikintu kiriko kirayonona. Yari famille iryoshe murakundana, ariko amakonfli arabishe. Umviriza, konfli zo mu miryango zirashobora kumera n'ishano mu sahani. Aho isahani rimwe ivyo dukwiye kurya, ariko kandi ibibazo mu miryango yacu bikamera nk'ishano, bigatuma iyo sahani nitwayijyako tugenda turushiriza gupfa. Ugasanga ibiri muri quotidien, kuko nimba tuvuze isahani tuvuze ikintu kibi iminsi yose mu buzima bwacu. Mu gatondo bamwe barafungura, abandi bagafungura saa sita, abandi bagafungura ku mugoroba. Ni ikintu dukora régulièrement, ariko hama hari ikintu kikwibutsa ishano dans ta vie de tous les jours. Hari ibintu bimeze nk'ishano vure. Hari uburozi yo. Ndazi ko ndiko ndavuga ikintu abantu bamwe ngaha bumva muca mubona ya mashano yose ya yandi y'amasumu yo mu masahani. Sivyo ndiko ndavuga, hari ishano, hari uburozi mu buzima bwacu. Ubuzima bwacu bwacitse toxique. Ubuzima bwacu bwacitse nk'ibi bintu byamuwe. Uburavye hanze busa neza, uburavye hanze duhagaze neza, uburavye hanze muri aba universitaire mwese, uburavye hanze muri abakozi bafise ubuzi bwiza, ariko indani hari uburupfu. Apparence ni nziza, ariko indani hari esheke mu miryango, hari esheke muri education y'abana, hari uburozi, hari urupfu. Ariko kandi Imana yari yavuze ngo ngira ndabagaburire. None Imana iravanga umugisha wayo ikawuvanga n'ibibi? Oya, biragahera. Ariko nigiki cazanywe mu isahani yacu? Nigiki cazanywe mu isahani yacu? Ico kintu je nico ushaka kuvuga rero. Ico kintu nico ushaka kuadresa k'uyu munsi. Nigiki caje mu isahani yawe? Nigiki wibaza ko kiriko kirabisha ubuzima bwawe? Nigiki wibaza ko kiradetruiza ubuzima bwawe? Nigiki wibaza ko kironona ubuzima bwawe? Nigiki wibaza ko cafexe uburyo wari umuntu w'ivyimviro umenga atandi ivyimviro ugifise? Nibiki vyatumye wahora urota ukerekwa umenga amatiyo yarazivye atakintu na kimwe ukibona? Niki gituma wari umuntu azana umunezero mu bandi ahubwo ubu bose bariko barakuremesha? Nigiki kiyo kiratuma igihe cose wibaza yuko ugira ushike, igihe cose wibaza kugira ukonsome, ariko kandi uca wumva urupfu muri quotidien yawe? C'est quoi? Haleluya. Haleluya. Uyu murongo wa 41 urangiza iki gisoma cacu uratubarira ngo, aravuga ati nimunzanire ifu, ayiterera muri iyo nkono. Araheza aravuga ati nimwarurire abantu barye, nuko basanga atacago kikiri mu nkono. Haleluya. Subiramo aho hantu. Aravuga ati nimunzanire ifu, ayiterera muri iyo nkono. Araheza aravuga ati nimwarurire abantu barye,
nuko basanga atacago kikiri mu nkono. Haleluya. Yasabye iki Elisa? Bamaze kuvuga ko mu masahani yabo hari urupfu, yazanye iki? Yazanye iki? Yazanye ifu. Yazanye farine. Ifu ni igikoresho gikoreshwa mu gukora umutsima. Nta namwe muri Bibiliya tubona ifarini canke ifu ikuramo poison. Ariko aha nyene muri iki gihe ca Elisa, ifu mu mafu make bari bafise yoshobora kuvamo umutsima w'aba bantu. Ico Elisa yakoze yagize iki? Yafashe iyo fu avuga ati muzanire ifu, ayishira mu masahani, aho abantu bariko barakriya ngo urupfu urupfu, hacika ubuzima, havamwo indya zirikika, ataco zagize abaziriye, nta numwe yapfuye, barahaze. Ubandanije iyo chapitre ukayiheza ubona n'ibindi bitangaza byaciye bikurikira tout juste munsi y'uwo murongo. Ariko barahaze, Imana igira gute? Ikuramwo ubumara mu ndya zabo, barafungura. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ndumutsima. Haleluya. Jewe ndumutsima uzonjyako. Yesu niwe mutsima. Iyo tumuriye ko, iyo aje mu vyacu, iyo aje gutegeka. Reka ndabwirega abantu b'Imana, hariho ibintu vyivanze mu buzima bwawe, aho utakiho tuva ubuzima bwawe, aho ubona umenga usigaye uri umuntu. Sinzi ko murabona, hari igihe telefone ija kugwa, ukayibona igiye kugwa, ugashaka kuyifata, ukayibona. Hari n'igihe umwana umubona agiye kugwa, ugahaguruka ukumva ko umufata, ariko hariho n'igihe ubona ko ntavyoza gushobora, ugaca wifata uku ukarindira ingene aza kugwa, kuko distance ariko ntaco ushobora kumufasha. Hari igihe ubuzima bwawe buba empoisonné n'ibintu byakononye, n'ibintu byagukomerekeje, n'amajambo mabi wabwiwe, n'ibintu byagusambuye, na experience waciyemo, n'ibintu byakuba. Ubuzima bwawe bukaba empoisonné, bukaba nk'ubwarozwe, ku buryo uri kuraburaba uravuga uti jewe sinzeje ngene hazoba hameze. Hari igihe na saison wumva ko hari ico ushobora kuhatrapa, ariko hakabaho n'izindi saison wumva atanicuza kuhatrapa na kimwe, akavuga ati ubuzima bwanje pi. Umuntu yakubwira ati jewe sinzi iyo ibintu bija, ntumbaze ibintu byinshi. Murambona abantu ubuzima bwabo bwabayemo ibintu bibi, ku buryo byarivanze, ku buryo batakizi abari bo exactement, ntakizi ico afata, ntakizi ico yemera. Hariho n'abantu kubira ibintu baciyemo usanga yarageze ahantu mu buzima agakroya n'ibintu bibi abantu bamubwiye kuri we nyene. Shango je barambuye ko ataco nzovamo femo, kandi ngo nanje ndabiravye nuko ntaco nzovamo. Kubera iki? Kuko ikibazo cawe caragusambuye, ikibazo cawe carakumaze, situation yawe iri incontrôlable. Uravyumva nuwo kubwira ngo tuje hereka tubafashe. Hari n'abantu mbona niyo uri kuramufasha umenga nta initiative nimwe akeneye kumushiramo, kuko tellement poto maisha yangu ni poto maisha yangu ni yarara maisha yangu sinzi, bagacavuga ngo nahimana. Haleluya. Ndakunda amazina yacu kweri, vuga uti nahimana. Apana kuzohamagara umuntu witwa nahimana ngo nahimana, oya nahimana. Haleluya. Canke nahayo, nahayo. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bari bapfuye, aba bantu bari barishano, ariko ngenda kubwira ikintu kimwe, hariho ishano, hariho uburozi buza mu buzima bwawe bukakonona, bukinjira mu magufa, bukinjira mu vyimviro, bukinjira mu kubaho kwawe, gushika naho ubuzima bwawe bubiha, hakagera ikintu ukavuga ati sinzi ngenza ko bigenza atari urupfu, ukabona we n'urupfu muri ko muragira conversation, ukafuma ukanashika nahantu ukavuga uti reka ngene no kubanda. Uravyumva ndanarutegura mbere atanga n'amajambo ya nyuma, kuko urabona urupfu uri kuri frontière, uri kuri limite y'ubuzima n'urupfu.
ariko ngenda kubwira ikintu kimwe ngo ishano ryose ryaje mu buzima bwawe. Haleluya. Unyumvirize neza muntu w'Imana. Ishano ryose ryaje mu isahani yawe, ikintu cyose cyaje mu buzima bwawe kikaza kirimo poison, kiri empoisonné, kiri porteur de la mort. Ngana kubwira ngo ico kintu kugira ngo gishobore guhinduka gisabwa kumigwa n'ikindi kintu gikomeye cyane citwa ifarine, citwa agafu, citwa umutsima wa Kristo, kikaza kikacetufa. Umviriza, hari ibintu atabwenga, ata filozofe, ata conseil, atana counseling, atana écoute. Umviriza, ari muravuga ngo écoute ngo biraryoshe ko abantu bakumviriza ukavuga ukidesharja. Uravyumva nejo bundi hari umuntu yambaje ngo pasteur uri mu psychologue, reka ndakwishure je sindi mu psychologue. Oyaye, kuko mu psychologue ashobora kukumviriza akaguha amataktike akagira gute, ariko ndaje kugira ikintu kimwe ngo hari ikintu kirusha psychologie, hari ikintu kirusha ubwenge bw'abantu, hari ikintu kirusha écoute, hari ikintu kirusha affection, hari ikintu kirusha utwo tuntu twose dushoboka, yitwa Kristo. Haleluya. Wakoze mu ndirimbo muri kino gitondo kutubarira Kristo, kuvuga ku bushobozi bwiwe, yitwa Kristo. Reka ndabwire ari réel. Bantu b'Imana, ibi bintu birabaho, ibi bintu bantu b'Imana birakora. Uyu mwami arakora. Ahantu muri kino kibanza huzuye intahe nyinshi, ahantu muri kino kibanza huzuye abantu Imana yakijije, abantu Imana yagiriye neza, abantu Imana yabohoye, abantu Imana yahinduriye ubuzima bwabo. Huzuye abantu baje bavuga ko atakintu bazobona kizovamo, ariko ngaha muri uyu mutima nyene Imana yarakoze ibitangaza, Imana yarakoze ibihambaye. Ndaguhimbaza Mana, ndahimbaza izina ryawe, kuko Mana yacu ashobora gufata ishano ryose mu isahani yawe agashiramwo agafu kiwe, akadekontamina, agakuraho urupfu, agashiraho ubuzima, agashiraho ubugingo, akagira replacement. Haleluya. Agahindura. Bisaba ikindi kintu gikomeye my dear kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Bisaba ikindi kintu gikomeye mukundwa wanje kugira ngo ibintu byawe bihinduke. Nibisaba amafilosofi n'amalogique n'amaki, kuko ngo Imana yahisemwo, haleluya, gukirisha amahanga ubusazi bw'umusaraba kugira ngo confondre les sages de son monde. Où est la sagesse? Où est quoi? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on soit sauvé par la sagesse, mais il a voulu qu'on soit sauvé par la folie de la croix. Ubusazi bw'umusaraba, ibisazi by'umusaraba nivyo bidukiza, nivyo dukiriramwo ikintu cyo cyose. Ako niko gafu kari mu isahani yawe. Ndaje kukubwira ngo aho ugeza gukomereka, aho ugeza kuba ubabaye, aho ugeza kuba umerewe nabi, aho ugeza kuba warasufre mu buzima, aho ugeza kuba warabayeho muri insatisfaction, ugerageza kwimara inzara, ariko ivyo ukora byose bitakumara inzara, ariko uguma wumva ijya vide. Ndaje kubwira ngo hari umugabo ashobora kuza mu isahani yawe akahashira ubuzima, akahashira ubugingo. Ivyo bintu ni Yesu ashobora kubikora. No musi muri kino gitondo ndiko ndavugishwa ku buzima bwawe, ndiko ndavuga nka prophète mu buzima bwawe, ndiko ndavugishwa ku buzima bwawe. Imana izobihindura. Haleluya. Imana igiye gukura uburozi bwose mu sahani yawe. Yesu ashimwe cyane. Womfasha ukavuga ngo vana uburozi bwose mu sahani yanje. Haleluya. Aho wicaye vuga iryo jambo uti vana uburozi bwose mu sahani yanje. Haleluya. Vana uburozi bwose mu sahani yanje. Haleluya. Ivyakoretse, ivyabaye ejo mpamvu, ariko ibi bintu byaje kwivanga mu sahani yanje nkayisanga mu burozi. Uburozi bwose ndabukira mu izina rya Yesu Kristo. Simpfa kandi sinza kuzimangana, ariko uburozi bwose buraza kuhava kubera nahisemo kwizera ico avuga, kubera nahisemo gufata ico avuga. Ibi bintu byose birahera, ibintu byose birahinda. Shengero ry'Imana, ndaje kubabwira ngo guhere Jolande dufise 21 jours de prière. Yesu ashimwe cyane. Mundindire mvuga iki kintu. Iyi somene yose naragwanye n'iki kintu. Iyi somene yose naragwanye nabo nabibwiye mu gatondo. Ni mumbabarire kuko dufise urutonde mu rushengero, dufise ama programme ahari. Ndazi ko abarimvye bo baratsitaye baraheze kuko bafise pasika, ariko munyemerere tugiye gukura uburozi mu masahani. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba yuko iyi minsi 21 gushika uku kwezi ngira kwa Mars guhere, tuzoza ngaha tuvuga ngo Mana ngiyi isahani yanje, kuramo uburozi bwose, kuramo ubumara bwose, kuramo ikintu cyose cyo kirambuza kugenda mu byo ngomba kujamo, kuraho ikintu cyose cyo kiraba blockage mu buzima bwanje, kuraho ikintu cyose cyo kiratuma ndiko ndabona urupfu igihe nari imbere y'ameza, igihe nabona mfise ma jeunesse, mfise energie, mfise ubwenge, mfise licence ya université, mfise master, mfise doctorat, ariko menga sindi
ndiko ndabaha umenga ndiko ndasegerereza umenga ubuzima bwanje buri ahantu umenga buri ku iherezo ry'amayira, aho mwumva umenga ndiko ndadeprima, aho numva umenga ndiko ndatakaza, aho mbona umenga famiye yanje niko irancika mu maboko, aho mbona umenga ibintu byari biri suppose kuba umugisha, aho umenga biriko biravangirwa. Mana, suka ifarini yawe muri iyi sahani yanje mu izina rya Yesu Kristo. Turababaho, haleluya, muri abana b'abaprofete, vous êtes des prophètes, haleluya, muri ijwi ry'Imana mu gihugu, muri ijwi ry'Imana mu miryango yanyu, muri abantu badasanzwe naho mwikengera, ariko kandi nimuze mubone igitangaza cy'Imana, nimuze dusenge tuvuge ngo Mana kora iki gitangaza. Mana, ndakira ico ugiye gukora, ndakira ico uri kuravuga, ndakiriye iyi ni saison yanje yuko isahani yanje uyikuramo ibisa n'ubumara, ubuzima bwawe ntaco bubuvangwamo, wowe umugisha wawe ntubuvangamo ikibi na kimwe. Ndanse ko mariage yanje iba toxique, ndavyanse. Ndanse yuko amahorasyo yanje yamarimo amakonfli, ndanse yuko amafaranga canke ubutunzi bwanje bwamumenga burimo akavirus. Je refuse. Elysée ntiyacavuga ngo sesa bisese mu izina rya Yesu, ntiyacavuga gutyo, yavuze zana ifarine, kuko yarazi yuko iyo haje ikibazo gikomeye hagomba no kubaho inyishu ikomeye. Haleluya, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Suramo iri jambo, iyo haje ikibazo gikomeye hagomba no kuza inyishu ikomeye. Iyo haje uburozi bwinshi hagomba gusukwamo ubuzima bwinshi. Haleluya, haguruka dusenge. Haleluya, hagurutse umwicarane uti ukeneye ubuzima bwinshi, ukeneye doze nyinshi. Haleluya, 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 haleluya. Sinzigene tuzopanga ibikorwa byacu byari bisanzwe, kandi murazi ko ibi tutabikora kenshi, ariko numva mpwemu yera anyemeza ko tugiye kwinjira mu masengesho, kandi numva mpwemu yera anyemeza ko agira akura uburozi mu masahani menshi y'abantu bari muri kino kibanza. Haleluya, ushoboye kwisonzesha wisonzesha. Haleluya, ariko tuzoba turi ngaha, haleluya, muri iyo minsi dusenga, haleluya, twiexposa ku Mana nk'uko aba bavugishwa bari muri presence ya Elysée. Twe ntituzoba turi muri presence y'umuntu, tuzoba turi muri presence ya mpwemu w'Imana, y'Imana mu bumana bwayo. Ku bigoroba muze ngaha dusenge, abafise umwanya wo kwirirwa saa sita, kwaca saa sita muri pause muze musenge. Ikintu cose isengesho, thème, objectif, nubwo mpwemu yarashobora kurongora ukundi, ariko objectif ni kuvuga ati Imana, ikintu cose kiri toxique ku isahani yanje ndacasa. Iyi somene yose naronse ibintu byinshi binkonfirma mu mutima wanje, narashatse kuresista, nkibaza ko ari emotion ziwanje, ariko ndumva Imana aranyemeje. Jewe ndemera amasaison, iyi farine giye gusukwa mu isahani yawe, no mu myaka 5 na 10 iri imbere bamwe muzohora muvuga ngo Imana yangiriye neza cagiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari n'ushobora kuba ari ngaha akavuga ati ayandi masengesho na 40 ijuru nari ndahari ntaco, none ko n'ubundi uri kurapfa umupfira ku birenge vyiwe, okazu atacakoze, sivyo? Ariko kandi duhagarare mu kwizera kw'iri jambo yuko Imana igiye kugaburira abaprofete, Imana igiye gukora ibitangaza mu buzima bwawe, Imana igiye gukora igitangaza c'ubuzima bwawe. Haleluya, nico kintu numva uno munsi. Haleluya, haleluya. Ikintu cyose kiri toxique, ikintu cyose gifise urupfu, ikintu cyose kivanga ibyawe, ikintu cyose conona ibyawe, ikintu cyose cabihije ibyawe, igihe cyose catumye udashobora guserebra imbere y'iyo sahani, aho ugatangura gukriya urupfu,
urupfu. Nibaza ko atanu ntawe muri Bible turabona abantu bavuga urupfu bari imbere y'isahani, kiretse Yesu agira aje gupfa ku musaraba. Niho yavuze ngo muzomanyura umutsima munyibuka, muzonya kuri igikombe munyibuka. Ntiyashaka ko baba muri esprit ya deuil, ariko yashaka yuko muri uru rupfu agiye gukonfronta bagumva mu victoire yabo. Haleluya. Kandi rugiye gutangurira fondation y'ishengero ryari rigiye kuvuka no gusuka kwa mwemu yera ko ari kugiye kuvuka. Haleluya. Hariho bene izo situation z'impfu ziduha kubona Imana mu yindi dimension. Ndizeye Imana muri iyi minsi y'amasengesho. Haleluya. Uno munsi mu gatondo nafashe decision nti tuzosenga izi 21 jours. Nabaye flexible kuri Saint Esprit nanje kugira ngo modifie programme zanje, kuko prière irahindura programme zacu. Ariko kandi nditeze yuko Imana itaduhaye rendez-vous uyiduhera ubusa. Aha anya hazoba misi 21 yo gukira, yo kwakira, yo kubohoka, yo kuryoshwa, yo gukomezwa, yo kuba désintoxiqué, yo kuranda inefficace toute forme de poison yaje mu buzima bwacu. Biranashoboka yuko iyo poison yaje mu buzima bwawe mu buryo utaruzi ko ari ikintu kibi, kuko muri apparence byasa na ide n'icimviro ciza, ariko kandi umaze kwikonsoma usanga n'urupfu.